Eh, Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose kw'isi yose. Uwo muvugana hano ni Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana data wa twese kuko anyongeye umunsi canke anyongeye umwanya wo kongera kuvugana namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi ngiye kuvugana namwe ku vyerekeye amajambo abiri. Ijambo ryitwa ubusuma bw'abantu b'Imana n'ijambo ryitwa divorce canke kwahukana mu bantu b'Imana. Imbere yuko mvuga ivyo vyose reka tubanze dusenga Imana. Data mw'izina rya Yesu Kristo, wowe uvyagiye mw'ijuru ndagukengurukiye kuko umpaye kongera kuvuga ku vyawe. Nuko muri kano kanya ndasavye mpwemu yera asobanurire umuntu wese aza kumva ibi bintu Mana, bimuhindure bimushikane ahantu bimutunganye rwose nk'uko Yesu Kristo wabinsavye ukabimbwira kubivuga. Mwami Yesu abavyumva bose bibagire ikimazi. Ndagushimiye ko uvyumvise, uwo nase ni Satani n'uburiganya bwiwe ntihagire ikintu na kimwe bonona muri iri jambo. Ndagushima ko ubikoze gutyo Yesu, ni mw'izina ryawe ryera, amen. Ndababwiye ko ngiye kuvugana namwe ku majambo yitwa ubusuma mu bantu b'Imana. Ni ntahe ngiye kubashingira intahe ku vy'Imana yanyeretse muri iyi minsi. Nabonye mbona abantu baza basa n'abagiye kugemura, kandi bari bagiye kugemura ku mubanyi wanje. Hanyuma rero jewe ndababona ncishije mw'idirisha, ndababona bari hanze, kandi ndababona bafise ibiseke, abandi bafise n'ibidumu birimwo imitobe bagemuye. Hanyuma rero ariko ndahavye muri bo mbona harimwo umuntu yaragiye kwiba. Rero biboneka rero yuko yaragiye kwiba mugabo akagenda yitwaje ivyo agemuye. Imana idutabare cane. Abantu bakunda kugemurirwa canke abantu bakunda amakado, umuntu yokwibaza ngo umuntu aje kukugemurira kuko agukunda. Mu vy'ukuri nivyo dusanzwe tumenyereye. Canke umuntu akuzaniye ikado womenga n'umuntu agukunda akwifuriza ineza. Ariko Satani nawe aca muri izo nzira, kuko iyo umuntu akugemuriye umwugururira umutima ukumva uramukunze, ukumva urabinezererewe, ariko ntumenye ko ariyo nzira nyene aciyemwo kugira ngo yinjire nyabuna agutware n'ivyo ufise vyose. Maze kubibona rero gutyo mu nzozi, mbona uwo muntu ko ari abasuma, nca mbwira baba banyi banje, ndababwira nti muragabe. Hariho abantu baje kubiba kandi baje babagemuriye. Hama rero muri izo nzozi naciye mbona abo bantu baca baravyuka, baca barabirukana. Imana nishimwe. Rero nshuti zanje, ico nje kuvugana namwe uyu munsi, nje kuvugana namwe ku kintu citwa ubusuma. Ni gute umuntu ashobora kwiba kandi agemuriye umuntu? Ndatanga akarorero ico Imana yambwiye. Abantu benshi bakunze kugira amaproje. Ntanga akarorero, umuntu akagira proje y'ikintu kanaka, hanyuma rero akagusaba wewe uri hanze kugira ngo umufashe kumuronderera financement. Hanyuma akenshi rero umuntu arashobora rero kwakira iyo proje, akagenda akamusabira amafaranga. Ya mafaranga yaronse agaca asa nkaho vya bintu ari ivyiwe, ya proje ari yiwe atari ya wa wundi yamutuma. Ugasanga umuntu kera yamaze kumwiba proje. Kera akorera kuri ya proje yiwe akayironkamwo amafaranga, ariko wa wundi nyene yo kubera nyene ari umukene, kubera nyene ataburyo afise,
akama ari aho nyene ariko hariho abandi bantu bariko barayikorerako. Ndakubwira nimba uri umuntu w'Imana uri kuranyumva aho uri hose, ivyo bintu bizogutuma utinjira mu bwami kwa data, kuko ivyo bavyita ubusuma. Warivye ibintu vy'abandi, waritiriye ibitari igwawe. Ndakuburiye mu izina rya Yesu, cumva iyo audio, ucumva iyi video, ugende usubize ivyo bintu. Niba uriko uraronka financement, birungikira uriya muntu. Imana dufashe, ico turacumvikanyeko. Hari ubundi busuma nabonye buca mu manyanga. Ubwo busuma buca mu manyanga bumeze gutya: umuntu arashobora kuza akagusaba ati mugenzi, mfise projet imeze gutya, abana ndeze abana b'imfuvyi, none babuze amakaye. Wewe ugaca ukavuga ngo ego me nzoyaguha, ngo ariko ngo reka basi ngo tubifashanye. Muri uko kubifashanya uba ushaka agushiremwo, kandi uko gushaka ngo agushiremwo ugomba guca umutwara vya bintu vyiwe, kuko ubona ata bushobozi afise. Wewe niwamara kujamwo uzokwama uca ukora nkaho umenga iyo projet ari iyiwawe. Kera wamaze kwiba wa wundi kubera amanyanga yawe. Nshuti mugenzi uriko urankurikira aho uri hose kw'isi yose, umviriza iri jwi ry'Imana ariko rirakubwira, gezaho. Ubwo n'ubusuma, gezaho. Ijuru ntuzoryinjira ugendera mu bintu nk'ivyo. Reka kugira amanyanga mwa bantu b'Imana mwe. Ubukene ntibukagutere kugira amanyanga. Oya, gendera mu kuri, gendera mu kugororoka. Ntuvuge indimi zibiri. Umuntu niba ugomba kumufasha, mufashe. Umuntu niba ugomba gushira mu projet yiwe, musobanurire neza ico uzomufashamwo, avyemere yabisobanukiwe. Ntumutege umutego nkaho umengo ugomba kubimwemeza kubera yuko wemeye kumuha sponsor. Inisho turacumvikanyemwo bakunzi banje. Imana yo mw'ijuru ni nziza, ntigomba ko hari umuntu n'umwe azohomba ijuru kubw'uburiganya bwa Satani. Wihane ucumva ibi bintu. Ntugakore ikintu mu manyanga, ntukagombe kwinjira ahantu ubanje guhuma amaso naka. Nyene vyo musobanukirize neza, umubwire uti tuzokora gutya, nzogufasha gutya, mbona vyoba vyiza hamwe ngiyemwo, kuko ngiyemwo no gufasha ngaha na hariya na hariya. Akagushiramwo yavyumvise neza. Bishoboka ko atagomba kugushiramwo, bishoboka ko yifuza gusa ko uwo mufasha hanyuma ukirenganira. Ariko rero uciye umwitanga ngo hamwe nojamwo, ngo urumva mu by'ukuri uba ugomba kumukonvenka ngo uronke ingene winjiramo. Ariko ndasubiyemwo, ico igomba gukora kimusigurire neza, acumve. Ureke kumufata nkaho ugombye kumufata kumugira ko amanyanga, ko kubona ko atabushobozi afise, nawe uce wuririraho nyene kugira ngo umutware ivyiwe. Umwami Yesu abahezagire, abavyumvise mwihane. Umunyamanyanga ntazoja mw'ijuru. Ivyo ni kimwe n'ububeshi, ivyo ni kimwe n'ubusuma. Hari abandi bagenda bitirira ibintu vy'abandi kubera yuko bakundana naka, kubera yuko dukundana na naka afise iriya projet, ngaca ngenda nabesha ngo naje turi kumwe, canke ugasanga mvuga ngo niyi wanje. Yesu adufashe. Yesu adutabare cane. Ni vyinshi cane muri uru rugendo bigoye iyo umuntu atabaye maso. Satani wewe ntabura haca. Kandi ico Satani agomba no kugira ngo ntituzoronke ikibanza mu bwami kwa data. Nkiraho nyene ndagomba kongera kuvuga ikindi kintu kijanye na sponsor. Ntanga akarorero, nshobora guha tuvuge nk'amafaranga umuntu afise ingorane,
nkamuha amafaranga ngaca ndamwegzija nica yakoza, ugasanga ndamubwiye ngo urumva rero ngo aya mafaranga ngo uzoca ugira gutya ugire gutya ugire gutya ugire gutya, naho nyene uriko uramuta mu mitego. Si wewe umwereka ibyo akora, ahubwo wowe muhe, hanyuma we ari kuri terrain azokora ibyo abona bikwiriye. Mwene data, ni utwo n'utuntu duto ariko turimwo buriganya cane. Nanje vyarambaye ko igituma ndiko ndabivuga nuko Imana yabinyigishije ko igihe kimwe twigeze tutanga imfashanyo, tutanga impunzu mwashaka. Hanyuma rero twamaze gutanga impunzu, urumva twese tuba twazegeranije ziri ahantu bakaziha abantu. Rero nkagomba yuko impunzu yanje yambagwa na naka, nkumva umenga impunzu yanje niyambagwa na naka bizombabaza. Urumva nk'ivyo bintu ukagera gutanga no kongera kuvyoriyanta ngo nibigende hariya. Ivyo si uko bimeze. Wamaze gutanga, wamaze kurekura. Wamaze kurekura rero ababijejwe nabo nibo bazobica bamenya ingene bigenda. Tugomba kwikurako ca kintu cose Satani yokurirako. Watanze ntibikikiri gwawe, ntukibifise ko ubasha ukundi ngo uvuge ngo ibi nibi. Imana idufashe. Iyo dutanga tuba dukoreye Imana. Ukabona utanze amafaranga yawe ukayaha umuntu, uba ukoreye Imana. Haleluya. Kandi Imana dutanga, Imana duha izoduhemba. Kandi noneho tuba dutanze mu vyo yaduhaye. Yesu nahabwe icubahiro. Mugenzi uri gukorera Imana ubikora unezerewe kandi ushima. Ntihagire umuntu agukanga canke ngo uvuge ngo canke wicuze ku kintu wakoreye Imana. Oya. Canke wiyumvire ngo naka ngo ndamutungishije ngo naka ndamuhaye. Yo, ntuwahaye umuntu, wahaye Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Ico ndizera ko tucumvikanye ko tuba abanyakuri, tuba abanyarukundo, dufashanye. Uko ugomba gukora kujya wifuza ko bogukorera, nawe ari gukorera abandi. Ntukibe ibintu by'uwundi nkuko utagomba yuko nawe vyawe babigutwara. Ntugakoreshe amanyama canke ntugakoreshe inguvu zawe, naba ari inguvu z'amafaranga canke niba ari inguvu za position urimwo, kugira ngo utume uwundi yemera ivyo atarakwiye kwemera. Mu bibere mu maso, twihane, tugendere mu kuri kuko Yesu agiraze. Ikindi naco nagomba kuvuga ni ikintu cerekeye icaha c'ubusambanyi. Icaha c'ubusambanyi muri uru rwego rwo kuvuga ngo umuntu yararongowe hanyuma mu rugo biranka, hanyuma arongorwa n'uwundi. Bibiliya irabivuga neza ati umuntu arongorwa umugabo we akiriho ngo aba asambanye. Uyo rero nta rindi zina yitwa, ni umusambanyi. Abantu benshi rero bari mu busambanyi ariko bakiyeza bakavuga ngo jewe ivyanje Imana yarabibonye. Inshuti yanje ndagomba kukubwira nti nta Mana yabibonye, kuko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Ibi nje kukubwira si ukuvuga ngo n'ubwenge ndabizimwo, ariko ni ikintu Imana yampishuriye muri iri yinga. Imana yanyeretse ibitabo bibiri. Iranyereka igitabo kimwe cari Bibiliya, ikindi naco cari canditsemwo amajambo y'Imana muga nticari Bibiliya. Cari canditsemwo amajambo y'indome zaratukura. Hanyuma kandi ico gitabo ndagifashe, nabona ari igitabo gisanzwe, ariko mbona kiraremereye cane nk'amabuye. Yesu adutabare. Mbona ndagishize mu ishakoshi yanje inanira guterura. Ni vyinshi Imana yampishuye, ariko reka ngeze kuri ako kantu konyene. Imana irambwira ati kiya gitabo kirimwo amajambo abantu benshi bihimbiye, biyandikiye, abandi yandikwa n'amarangamutima yabo, ayandi yandikwa n'abadayimoni, ariko yose bakavuga ngo n'ay'Imana, kandi atari ko bimeze.
arambwiye ati igitabo canje bakibonye, Bibiliya ntegome, ngo kiriya gitabo kindi naco bakibonye ntegome. Aca arambwiye ati kiriya gitabo cuzuyemwo amajambo abantu bandika bavuga ngo Imana yanyemereye kurongorwa n'uriya, ngo Imana yanyemereye gutandukana na naka, ngo Imana yanyemereye ngo jewe Imana niwe yampaye naka. Imana irambwiye ati bariya abantu bose bitwa abasambanyi. Nshuti uri kurankurikira, wihane ucumva ibintu ndiko nakubwira. Hariho umuryango utazorengana, hariho ahantu utazorengana. Abasambanyi batihanye ntibazokwinjira mu bwami, kandi naho kwihana no guheba uwo mugabo w'abandi, no guheba uwo mugore w'abandi. Umwami Yesu Kristo adutabare cane. Igihe kirakuze, iminsi iragiye, Yesu wacu agiraze. Nari narasomye amajambo yerekeye ku by'urugo, amajambo Yesu baramubajije bati mbega ni vyiza ubona gute umuntu yuko yotandukana n'uwundi? Yesu aramubwira ati nimwihangane, ati vyanse mufise icete cyo kubavanira, ariko ntimuzusubire kubaka. Bibiliya irabivuga neza. Rero bene data bakunzi, ico nje kuvuga, ntimukarabire ku bantu ngo bavuga Imana canke ngo barasenga canke ngo barakora biriya ariko badafise intahe nziza. Ntibababere icitegererezo haba namba. Ndagomba kuvuga nti hari abantu benshi cane bazimijwe nabo babonye, ukabona ngo naka ni pasiteri, ngo none singuye, none ntiyarongowe, ngo none singuye, none ntiyiromariye, umugabo we ntisi naka. Nshuti mugenzi, wewe urabira ku wundi, muzojana nawe. Ariko hindukira ugaruke mu ijambo ry'Imana. Yesu yarambwiye neza, arambwira yuko ivyo bintu atari vyo. Nta muntu n'umwe yagiye kuwundi mugabo canke yagiye kuwundi mugore, umugore bambikanye impeta bagasezerana imbere y'Imana n'imbere y'ishengero akiraho. Imana y'ububasha idutabare kandi dufashe. Ndiko ndabwira bene data bibesha kandi bakabesha n'abandi, bagashinga intahe zitari vyo, kuko igitabo basoma sico, igitabo bakuyemwo ivyo bintu sico. Ni Satani gusa yagiye mu matwi yabo arababwira, akabazanira viziyo zitarizo, akabazanira amaprofesi atariyo. Imana dutabare cane. Imana yabinyeretse muri ivyo bitabo bibiri. Arambwiye ati herabe igitabo canje Bibiliya ngiki, herabe ikindi gitabo bitwaza ngiki. None rero nshuti yanje uri kuranyumviriza, kumbure sindabigenze muri detaye, bishoboka yuko woba ufise ibindi bibazo wombaza, ndashobora kuguha nimero zanje za telefone. Ni +46 768 0065 46. Niba ufise ikibazo kuri ivyo, uzonterefone nzokubwira uko umwami yabimbwiye. Bishoboka ko ntagiye muri detaye nyinshi cyane muri ivyo bintu mvuze, ariko nayo majambo abiri Imana yambwiye. Yambwiye ngo mbwira abantu bakiba amaproje y'abandi bakoresheje amanyanga. Ambwira ati mbwire n'abo bantu bataye canke bagendera mu busambanyi ariko bagashishikara kuvuga Imana kandi batazi ko bariko baracumura. Ivyo niho navuze rya jambo mperuka kwigisha rivuga ngo mbega Imana ngo yohana umuntu yacumuye ngo kandi ataco yarazi, yakoze icaha atacazi. Nimwabishaka muzogenda muri video mperuka gutanga, uravye muri YouTube kwandika habonayo muri majiskire habonayo, uzoca ubibona. Imana y'ububasha ibahezagire, ibagirire neza. Nshuti zanje ndabakunda cane. Nta numwe ntunze urutoke, nta numwe nagirije, nshinze intahe ivy'Imana yambwiye. Niba vyumva ukihana, uzokijije ubugingo bwawe. Imana y'ububasha iguhezagire kandi iguhe umugisha. Amen.